bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasangira ijambo riri mu gitabo ca Yosuwa igice ca 3 umurongo wa 15 na 16. Yosuwa 3:15 na 16. Handitswe ngo nuko abo baherezi bareruye iyo sanduku bashika kuri Yorodani maze bagishorera ibirenge vyabo aho amazi agarukira, kuko mu gihe c'iyimbura Yorodani rwama rurenga inkombe zarwo. Amazi ava ruguru acarimigwa yirundaniriza aharinganiye n'igisagara citwa Adamu kibangikanye n'isaretani kure yaho bagomba kujabukira, kandi ayo hepfo atembera mu kiyaga co mu kiyaya citwa Araba, arico kiyaga c'umunyu. Arakamuka nuko abantu barajabuka batumbereye Yeriko. Mukundwa uri kuradukurikira naho muri kumwe bose, ngomba ndakware ngo naho vyorenga inkombe ntivyorenga ico Imana yavuze. Ngo bajabutse mu gihe c'iyimbura Yorodani nago rwama rurenga inkombe, nkuko turiko turabona imipfunda iriko irageza kurenga aho yamye kare, irenga inkombe isuriranya ishika ku musenyi. Hari vyinshi birondera kurengana inkombe z'ubugingo bwawe. Hari igomba kukwinjirira mu buzima, hari igomba kukononera ubuzima, hari igomba kuguhagarikira ubuzima, hari igomba kononera urugo, akazi, akazoza, amashure, umunezero wawe, imigambi yawe. Nje kuvuga ngo ntibishobora guhagarika ico Imana yavuze. Ntibajabutse ko bagomba kujabuka, bajabutse ko Uhoraho bariye ngo bajabuke, bakora nk'uko Uhoraho avuze, bacahora nk'ico Imana yasezeranye. Imana niyo yategetse muri Yeremiya ngo niyo yashinze imbibe z'amazi hatarenga, no muri Yobu nuko nyene. Reka ndakware hari ijambo Imana yategetse ku bintu bigerageza kuvogera ubugingo bwawe. Uvyibutse ko hari ijambo ribibuza kujabuka, naho vyogomba kuvogera bikarenga inkombe, wibwira uti ntimurengana aho Imana yavuze, ntimurengana ico Imana ivuze. Imana iguhezagire, uremeshwe cane n'amajambo. Urakoze kudutega yombi.